none izongera ziraza cyangwa ni ziza yashira inanje wow akamoto kijyaza wenda kumva nk'ikiri ku kazi wallahi none mere kubiharage cyangwa mere he uhera kucishaka from sheri wallahi apet sinza ubwire merci sinza ubwire gut gaceri man sawa haruko ngiye mu ngaho ndagarutse yabanza wicare ngaho mbanza ndagushimiye ya kera tukira abana nukuri umuceri twajya apen umuceri nkore batise umuceri uranyu yabari nka anniversaire ugiye kukina nk'agapira n'abagenzi bawe urazi cyo tugira umunsi tujya umuceri mugaserebra tujya umuceri yari problem kandi bawuteka nkuko ngere mukamama mu guteka umuceri ariko babanza kubwira urabyumva yarafata amazi abishira mu isafuriya kwanza yambwira kwabanyu ukuru umuceri bawutekera mu nkono uramaze kurya umuceri utake mu nkono bari bara icyambere ufuze kajya kamoto ku nkono icyo kabiri uyu ni pera cyangwa niki fungura ndenda garutse gatoya mugabo sheri ntutebe hiyo ilifo kumanga uzura amaka yabagu wale ukugaraje cyo wallahi ayo avutse mu njya karibu avyo biraboneka ko umengo biraryoshe cyane Allo? Allo? Ndabari kwigira kuba. Nibaza ko ndiko ndavugana na Gerard BGF. Ya, uvyo ugiye mona. Jewe directement nje mbona yuko ari ububeshi. Ibyo mvuga byose umvanga umamara yanje. Ibyo uyo musenyi wo gukora kijya bawukuye he? Wamburiza. Webwe ko ndakwicuza ibyo muvugana byose aha nje umumara yiwa. Ma wa banko basi. Wa banko buyo muri Dubai ntacu mume. Oyaje ndi mukabare mpaye mpiga moya mbili. Sawa. Allo CEO wa Bantbo. Uri kumwe na Satbinga ya programme ya featuring Diamond ndiko ndayiheza ngo mashire amafaranga yanje muri yo projet attention amugirira ibintu by'uburofu aziko je ndi ibintu biri very strong sawa panga igikosi cyawe fresh mupangane bose fresh ibintu bigende fresh sawa mugabo murabe neza agaje sigomba ibintu none kumbe wari kurambesha telefone yari kugutwi atamuntu mwe muvugana iyi ni alarme none madame kugira mushira alarme za masaha je sizumura ko akinga telefone yanje iyi ni alarme ico ni kinyoma tezo ko mamara yanje abira amayiri kugira ntumumara wanje ariko uko biri kose mvanga umwana none kana jibu je reka nta kibazo amahera nzaraguhaye kera ega amahera nayaguhaye uti wayampaye c'est fini ndakora ikintu ndageze ndakora ikintu nayaguhaye ukurancokoza rege tekana ndakwereka kimwe kimukuru byageze madame nzanira agapapuro n'agakaramu ndakwereka ubiyazana n'agakirida ntakajiwumva ushaka agakirida gusa ntakajiwumva ushaka sawa kandakwereka aka gaciro kuri bari bakanteguriye bye naguma telefone ndakuraba umbona nk'ikijuju ingosha zanira ndakwereke cyo mu biharuro masha umbere warashe ingo icyari nga ingo icufasha ingo cyaranga madame sawa abayi akego nubeshe Rindira kwanza ndabura nyishuza amafaranga ngaho
20 000 20 000. Ok, merci. Madame. Ape? Ingia zitandukanye ngaho ku gasahani. Ok, reka mbere ku kintu gitonya kizimbuse. Umunyu waguze amafaranga ngahe? Umunyu ni nusu ya 4. Voilà, 400. Aha, hari kanyama, ikiro cy'inyama kigeze kurangana. nari nusu Najibu twubahane. Barira ikiro cy'inyama kigeze kurangana. 11 000. 11 000. Aha, aka gaceri ikiro twaguze ikiro? Naguze ku Tanzania wa 2500. Urakoze 2500. Voilà. Aha. Uturenga najibu twubahane. Uturengarenga gututwangahe? Irengarenga. Nibiharage gira ko irengarenga nibiharage byose. 5000. 5000 kwa ari make. Uvuga amafaranga make 5000. Ngira kusigira ndayibuka. Nyibusikindi. Basi birungo nashizemo. Ibwana, ndakibagiye. Ibirungo by'ipira. Simba wawili cyangwa simba warage. Ashizemo. Vuga ibere nawe ntabwo wabariye. Fate ibirungo byose byantwaye nka 4000 gutyo. 4000. Okay. Aha, 20 000. Iyi adufise 11 000. Je biharuro ni 4 000 plus 5 000 yacha bangahe? 4 000 plus 5 000. 9 000 plus 2500 inuze yacha bangahe? Urazi ikindi kintu bibagiye ni amakara. Okay. Amakara umufuko twaguze angahe? Umufuko nawe ukuye ruguru. nimba mwe 37 film ariko umufuko wonyene wa makara ni comedy wonyene wa makara c'est fini. Ateruzo guhemba nabo babiteze mbarira wumva yo guhemba gute? Basi nyine Nangahe? je nampenga na tramye ntikibazo. Wewe wapi ukijuju imuhe? Je yangira imuhe ko arabicomeka sawa sawa niki kukunu ya satira sawa umvira rero babwire najibu. Kugira tubyoroshe. Mbona amafaranga yose ntayo woroba. Muri 20 zawe naho yaguha 20 uzuri muri muhe kabisa. Rero cyo mbona reka dufatire ku makara gusa aya 37000 uriko urumva 20000 mwe 37000 mwe 20000 hasigaranga Ashashaka ni bitatu 17000 ikiba 40000 rero 37 plus 3000 ikiba 37000 3000 najibu nunkoroke najibu reka kungo oya ugomba umbwire yuko ayo mahera yose na ariyo nishuzwa kubera ko ndiyizinga kandi nanje kwishuza umviriza musore hari kilo cyo muceri nari ari Bujumbura hari ivyo kujya byagusa nanjye zagusa zihari Bujumbura umufuko w'amakara ivyo byose je nabikoresha rero najibu izinga wagenda najibu sumuceri suyu ico kilo cy'umuceri madame yabitese si 3000 ucumuhemba naguma ndakuraba ibintu yigira wewe shaka jewe madame ne buri aka inge zimeze neza ukacuzishikiramo nagumye ndakuraba ni ziheze hama ndagukorera reka rero ndagukorere uyo munoho wawe ni uzokoma umbe rero ndakubwire aya yino sinzi 5000 iki sinzi inyama ikireka ndayahebe ndagobere déplacement reka dufata ya 37000 y'umukara ni 3000 ya madame 37 plus 3000 chiba 37000 3000 nuko Yego 37000 plus 3000 chiba 37000 3000 40000 voilà 40000 unyishuza ngahe najibu 20000 okay 20000 mwe 40000 hatasigara ngahe 20000 kumbe nyeta kwishuza rero ayo 20000 ndambu nabajija nti ngenda kwishuza nakindi uvushaka bakuzanira kaji cyo duharura canke reka kundaba reka gufyura amaso nuko bimeze mwinjira mu ngo z'abandi mutazi amategeko yaho nakindi uvushaka bakuzanira kaji ni uvushaka koga kadushe ko hejuru byose cyo dushira mu biharuro umviza rero ndakubwira uva ngaho mahera yanje ndajibu ngaho mahera 20000 jewe nta 20000 fisi kandi urazi ko narinje kwishuza wewe none abandi ndayakora sawa isaha uzo ndazi iyashira zimwe eda iri yambure canke ndayikwambure nshire ko nayo kwambura iyo saha nyabusa gerari-bakame uza mu ngo z'abandi ndaguhaye Mr Renziyo utaje kuyigombora hanzo urabona ko madame mubere nuko tubahana abantu nk'abamiyebye ihangane mutama tugende wiyoge munzu akadushe mutama ntumvushaka kuyoga yaba tuzogenda mu gitondo haba ibiyaro tuzoheza niwe hitwa kwa Mr THATAKI madage dushiramo izindi njya kandi ushire mu yishore wa mayinga yego
we ko isinzi wandika ivyo bintu ivyo bikontrole vyawe none ikarantimiriza kunyu ivemiri yasigaye ikarantimiri biza kunyungukiye urimenya masha wewe wari wafunze ego iba itabila bila kabisa Ikindi Media.